Mwaramutse harazi iminsi tubona aba bagabo babiri twita bambaye haga 1 et 2 bibasira Pacifique nazo cyane cyane ariko n'abandi bantu umugabo na cyane cyane bagakoresha imvugo novuga n'abantu babungere badashobora gukoresha muri imyaka tugezemwo. Bo sinovuga ama video menshi nagenda araba bariko bakritika neza ko atamuntu bashigikiye bijya ibintu byo kwatakanya naho umuntu ariko umuntu agaba yibaza ni iki kinyegeje inyuma ya burya burofa aba bantu baba bahaye ibiki kugira ngo umuntu w'umugabo muzima aje kugira ibintu nka biriya. Noneho reka tubijemo tuvyumvirize kubakurikiranye iganyo ca Focode neza ko vyinshi dimwe ari Pacifique yabivuze niyo ngomba gusesangura gatoyi kugira ngo abatari kuri X batahure ibiri inyuma yakujya kuntu baza kwishongora ku muntu kuri ba mama w'abantu ibintu biteye isoni cyane. Reka twumvirize ni nazwe Pacifique. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Bariyumvira bati none ko tutagira inyishu kuri vya bintu byose yavuze nitugira inyishu ku iganiro bakoze kijanye n'ingene isoko ya Ngozi yahiye nidufise inyishu ku vyo bavuze vy'umupasoni w'umukuru w'igihugu yishinga ingendo z'amafaranga arengeje urugero abarundi bakenye babuze imiti babuze ibitoro babuze ibintu byose nidufise inyishu kwishura ingene president yishimiye yiha gufungura miliyoni 4 ku munsi mu gihugu gikenye ntidufise ingene twishura iyo twara za miliyari 15 avuga ngo nizo gushigikira ngo ibikorwa ngo vyiza idufise ingene twishuri yashira za miliyari 17 avuga ngo azubaka ibintu communautaire tutabibona idufise ingene twishuri gituma yahawe miliyari 300 yo gukwiza inkwavu mu gihugu akaba atamutumba numwe yazitanze ko idufise ingene twishura bino bintu byose byananiranye bo ujya mugabo n'umugi umva icyo faranga vyose ubu nteze ngo miliyoni zingahe 140 ngo zikora ngo mukora maintenance cyangwa entretien y'amamodoka ntitwavuze fomi ntitwavuze ikawa ishogwa ntibanga amafaranga ntuzanagesa ntitwavuze passport ingene ziboneka ama permis de conduire amabara batari maintenu entretenu etc ivyo byose badanyishwa bafise ikintu baca bakora no gutukana gusa nico baje bakora no gutukana no kuzanamo ubwoko no kuzanamo amazuru no kuzanamo abanyina b'abantu niterabwoba tuzokumara abonye tuzobahunya aho kurondera umuti w'ivyo bibazo bihanze uburundi baca baza ibintu byo gutukana niyo mpamvu babikora gutyo. None dugiriki reka turabe ko twomutuka ahantu ababara baja ku bavyeyi baratanga amakuru bashatse birabasha nta kintu kinini za kubivuga ko ivyo nakazi kabo ko babifata barabifata uko bo je nebaza ko umuntu azana mu vyavyeyi nta kintu twari tuvuga kubivuga ko kirazira ko batura besa ngo tujya down ivyo ni babikore bo babona be kubavyungukamwo umuntu w'umugabo akuze kuba ari karavuga abavyeyi b'abantu batahari n'ubunera butagira uko bungana ivyo bintu naje numva biteye isoni cyane gose mugende mufine ku kindi ntufine kuri banyina b'abantu bantu b'Imana banyina b'abantu babatwaye iki kandi niba utubaha mama wundi mama wawe wowe burya uramubaha so urakoze cyane ivyo nta muntu vyo kwirandira ko gusa no kwerekana ikishije inyuma yavyo yuko abadede babuze inyishu ibibazo bihanze Burundi vyinshi kwanza ari babitera hanyuma bagaca aho kwishura ibibazo tubabajije bagaca bazana ivy'ibitutsi n'ivyo kutugotsa n'ivyo kutwambura impuzu. Ico nuko kibarekera iwe umugabo wabo mugabo abanyagihugu bari maso barabibona abanyagihugu ntabwo basinziriye ntabwo yututse nyina w'umuntu ibarabara cyari kugwa directement canke ishuri ryubakwa canke ibitaro ngo biboneke umujene yari karaberabera hariya na hariya ntabwo acararariye reka tuzora yo muzogarukira mugabo ntitwoje mu byo gutukana ubwo n'uburofa tukwiye kurekera aba badede nizo nera zabo. Uwo numva ashaka kubwira ni Ndayishimiye gusa. Birababaje kubona umuntu yitwa umukuru w'igihugu. Birababaje kubona umuntu ahabwa iteka nk'iryo duha umukuru w'igihugu. Akisanga inyishu yonyine ashobora guha umunyagihugu wiwe ariko amubaza ibibazo kuvyo ajejwe ari kurondera abahinga mu gutukana baza gutuka abantu kuri ba nyina ku bavyeyi ku bana ku bakenyezi babo. Iyi akaba ariyo nyishu y'umuntu yitwa umukuru w'igihugu umuntu abantu bita nyene icubahiro. Ni gute wo kwitwa nyene icubahiro ugasanga abantu mushobora gukorana n'abahinga mu gutukana? Ivyo bintu bishoboka gute? Cya cubahiro cyawe ubusigaye ugiha agaciro kangana gute
wisanze umuntu ashobora kukuvugira kukwicurira ari umuhinga mu gutukana. Nabajije nti mbega nk'uyu muntu yadutse numvise avuga ngo azi ngo kuva nko mu bwana bwanje. Bo urekana aja kumugarukako mugabo ico kintu gikomeye cyane. Uri umukuru w'igihugu mu bisanzwe uri umuntu wubashwe, niwe muntu ukomeye mu gihugu cyose. Iyo ukeneye abakozi urondera icyo bita top, abo hejuru. Ukeneye umu umuganga avura umukuru w'igihugu, niwe muganga wa mbere mu gihugu. Urundi urya muganga akomeye cyane akuvura neza kuko turagukeneye. Ukeneye umuvugizi, urundi urya muntu azi kuvuga. Malheureusement bamwe wa mu Karego bivuga ngo ni umuhutu ashengerana ingata, sinzi undi yitwa ngo ni Jerome nanyo ngo yacecetse, nanyo umenga banyoye wa musoso wa dede nyine baca bibihuna. Mugabo aba bantu b'abapenjeri Mbayahaga, uyu Bernard Jacques Bigirimana, Basimbizi, Basemavumbi, aba bantu bashobora kuba aribo baserukira umukuru w'igihugu koma. Abantu babungerewe ntushobora kubareka ngo baje kuvugira igihugu kusanga umenga igihugu cye kiba nyene sepaye kumwitaba harabungere gusa bari gutukana bakubitana imikomo. Imagine dorotre kote naho baciye baja kutohoza nyina wa runaka aho yataye uruzo kageze igihe bari umucafu politike bundi babaye umucafu. Erezuma ko évidemment abandi baca baduza umukino ntibaje muri ivyo bintu. Mugabo nk'umukuru w'igihugu wagomba kurondera abavugizi b'injyamunyu bahatse kuvuga ijambo, naho buri kuvuga amafuti Nyamitwe burya yavuga amafuti menshi cyane mugara yorganiza neza, ntabwo aje mu bintu by'ibishego n'ibishegabo. Aba bantu mu by'ukuri bakwiye kuva ku ma platform bari kwerekana ko baserukira leta y'u Burundi, baserukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Reka rero twumve umwidodoro w'uyu Habarugira Bernard n'impamvu mu bisanzwe iwaho kajya gukiragira urukonda kuri televiziyo avuga nyina w'umuntu baba bamuhaye ibiki, umuntu afise background iyihe. Icyo kintu umuntu akijibaza kuko umuntu ari imbere atwaye n'ishirika tubashije mu barideri mu Burundi. Rero ubonye umurideri kuvuga byo yabaye umurideri koma ivyumvikana hazananye. Arambwira bati uyu ni kaporale mu gisirikare yarize gucika mu mwaka wa 6 ava hariya muri komine Mugamba. Amatwa nsumira mu makomene mbona ngo n'uwa 3 ntawe yashitsemo. Nsiza ntawe ko bavuga ngo mu wa 3 komusa mugabo je no sais pas, je ntabyo nomenya. Mugabo ni caporale. Donc toute façon caporale ku batavyibuka kera neza ko ari abantu ba sinzi ko novuga bahejije 6e canke bandaniwe 6e kuko benshi bahejije 6e no kuvuga urampashije konkuru kaja mu windi kwico gihari konkuru muri 6e. Benshi babananiwe konkuru akaje genda mu gisirikare. Savo ngo nico cyatuma aja mu gisirikare, hari n'abagenda kuri abishaka mugabo ni bakiya bayatoye konkuru bati je sigine kuja muri secondaire reka nigire mu gisirikare. It doesn't matter. Kumva donc umuntu w'umukaporale ari wo neva yabonye mu ba colonel, aba officier, aba major, aba licencié vya bidogere vyiwe ari waja kumuvugira kuri televiziyo, ari waja kumukorera dirty job. Navyo birateye isoni. Ariko tumvizo no mu kaporale ingene agiye revorewa ava muri kaporale agatinda akaba umuvugizi wa neva. Hama yarakoze kwa Martin kiri premier vice president, Martin Nduwimana kwa Terence Sinunguruza kiri vice president, ari hacahurira na Vidori Mbayahaga baca bafatana bakora n'ibikorwa vy'iperereza. Ibi vy'iperereza icyo nashinye cyo nyene nuko bambwiye ko Mbayahaga yemeje ko nta mubesheri yumvuze ko akorana n'iperereza. Iki cyo ni cyiza bakora ivyo bibazo vy'iperereza. Ariko iryo perereza ry'abadede ryo kutohoza abanyina b'abantu ni perereza aina gani? Iryo perereza litashobora gutora ikibazo impamvu tudafise petrole. Iyi perezida tashobora gutora ibibazo bikomakomeye vyo mu Burundi, bakwica, kuyisahura abantu, kubanyuruza, gutohoza abavyeyi b'abantu. Ayo perezida ni perezida rya aina gani? Icyo si perezida n'urusaku mu vy'ukuri. Baja mu vyo kuneka Terence Sinunguruza mukubita hasi babubesheye. Hanyuma uyu muntu mu mwaka wa 2015 sinzi Terence Sinunguruza ikintu bapfuye nyine bamukubise hasi navyo nomenya. Terence Sinunguruza je mwenga ndamwibuka ari we yararongoye amatora novuga ya mbere yabaye meza mu Burundi mu 1993 niba ntibeshe. Namufata nk'umuntu w'umugabo umware Paul sinzi byarakurikiye ingene basubiye baragira aya makompra agira muri parti Prona. Mugarumva ko ari abantu bamenyereye kuba imbeba niko novuga rats. Aba bahizi babiri Bernard na Mbayahaga mukuru we yitwa ko abaye impunzi, aragiye mu Rwanda
mu mpunzi Mahama, umukenyezi wiwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu, yitwa impunzi kandi afise umugore akora mu biro by'umukuru w'igihugu. Hanyuma mu Rwanda bo sinzi bo 2015 normalement hagiye abantu bari yamije troisième manda bo kumbura birashika I don't know birashika umuntu akaba afise akazi hanyuma umugabo akaja mu gahunga mugabo dazina mata urumva ko yahunze mugabo we yagarutse baramwakira donc birashoboka ko n'umugabo yagiye nk'ugiye muri documentation nyene mu by'ubutasi birashoboka. aramara y'imyaka 3 arakora ubuzi bwose bujyanye ariko no kuneka, hamwe yarakoze ikiboyi, ahandi yarakoze ni hoteli bita Lighthouse, araho umuserver, arakora isuku, ariko igikorwa nyamukuru muri ico gihe bicabyumvikana ko ari mu bikorwa by'iperereza, hanyuma arataha. Bo nawe fazwe mu byo kumufukura bo afite abantu biba bagira ibintu ntibaze ko ndari butoyi natwe tuba tusho umashaka kubafukura bo kumbona ivyo no hamba comment sivike kuri we mugabo encore une fois je ntabinja mu buzima personnel pe muze nyimenyanganire information murayiba nkayibika mu mutwe mugabo je sinoja kuvuga information personnel ngaha kuri television ntibishoboka. Atashe ibikorwa arayibandanya uko asanzwe abikora, siza kwinjira mu buzima bwiwe nawe nabambaye nkawe, ibyo ntacyo ndabikeneye ko evidama nibaza ko bon abo babana hafi baravuga ibintu byinshi sinzi na evenement heruka kuba kuri we nyene baravuga byinshi mugabo ntabyo noja mu pe yo no personnel no kubirekera ku ruhande personnel sinzi gituma nawe nyene kandi aza gusesangura abandi bantu nkuko umenga we ntiboja kumusesangura bakamuvuga uzi ko we kumbure nkuko tuje kubibona abari karakorera ubutare amafaranga arafisha vyungukamo tandis que abandi kumbura atavyinshi bariko baravyungukamo mugabo dantureka uri umuntu w'umugabo ukaja kuvuganya na umuntu kuri televiziyo n'ubumara tegeko bungana. Aho nkeneye hahambaye ni ingene bano bantu umukuru w'igihugu aheza akabakoresha mu yindi mirimo yiwe nk'ibi bijanye n'ivyo kwimba ubutare. Aba bantukira rimwe kubera ko nabajije umukuru w'igihugu uzobona wambaye haga ngo ari muri conseil d'administration yishira hamwe gimba ubutare ngo ni waserukiye leta. Wundi nawe yize gushika mwaka wa 6 navuze ko ari caporal, ukaza wumva ngo ni directeur technique, umuyobozi w'ubuhinga mu rindi shira hamwe bindi gimba terra hariya muri Gwibaga, bamuhaye ubasha bwo kujya kuzirondera no kuzimba muri Muyinga, muri za Bukinanyana, ukumva bamurungitse ahandi hatari hake. Imagine vraiment, imagine umuntu w'umukaporale yize 6e no kuvuga na bonjour ntazi kuyivuga, okay munyanganire, okay no kuvuga tableau de Mendeleev ntazi nico bisigura, nkoresha chimie kubera naza ko butaramo quelque chose de la chimie, ukamuha kuba directeur technique pana na administration ndambaye haga administration ntiwombaza ngo ize za esta amashuri abiri biga hagiye Bujumbura no nyene nonsense. Mugabo kumva umuntu adafise qualification nimwe ata certification technique nimwe afise bamugize directeur technique ubutare bantu b'Imana, iyo mediocracy iyo kakistocracy baje mu Burundi. Aba bafite umuntu d'abord umuravye nta jambo afise, umuntu w'umugabo muzima ashaka kuvuga burya borofa kuri radio umva ko si n'umuntu ngo n'umushinga nahe hari giye kumbura umuntu ama capacité technique bayirengagiza ko afise ama capacité humaine yo kudirija abantu comme directeur, ayo nta yafise biraboneka biragaragara. Niba umuntu umukoza mukore n'abacija kumenya kuronde yo nyina yavyariye niyo yavyarukiye urumva ko nakwe no kurongora abantu mugabo au niveau technique n'abantu twize engineering ntibombwira ngo nje kuba directeur technique nakazi gakomeye cyane kuko ugomba kumanaginga ama equipe technique ukacajamo n'ibintu bya ressources humaines ukaja mu conference go presenter ugakora innovation niwe baba bateze ko innovation ya bita R&D ni ugomba kuyikora ukamanaginga sepa health and safety ariko ugaconda umuntu humurikiri yevuriwe akora mu gikoni ngo ni wewe uri directeur technique. Niyo mpamvu batubwoko, niyo mpamvu baja ku maradiyo batubwoko babahaye ikintu kinini cyane batagomba kuronka mugabo abadede. Niyo mpamvu igihugu kizokuma gisubira hasi, nico tuma sinzi umuntu avuze ngo we ngo ntiwigira ngo uvuga ngo ugende ibintu vyoko wabwiye dutera imbere.
ntaba nabivuze nuko dedikinjura dediki hari igomba mwitarataze mugore ivyo mushaka murime musura mu cyambo ca ntuze nyene mukinda mugarama cyambo ca nkuru nziza rien n'est possible nta gishoboka aba bantu b'injiji abantu incompetent ntibashobora guteza imbere uburundi ntibishoboka ntibazi ivyo bariko barakora at all hose harabwa n'uyu muntu directeur technique wo kwimba ubutare abantu bagenda kumuraba hakorera muri Asiatique ugasanga we nyene atangara yereka abantu ngo mbega we wari bwabone tererara akajya kukwereka muri Asiatique mu nza akoreramwe ati ngo rabe tererara je ubundi twabonye ganji yerekana ko bashoye ubona ari we bagenda nari wamusigurira abantu ntibamenye ko Ndayishimiye bari kwagendera amasosiyete yiwe bo urumva yuko donc amasosiyete y'ubutare ari Ndayishimiye komenda cikishika ko mwanda basubiremo umuntu w'umupenjero muri ikiri yagiye 3e baravuga ngo ni 3e en fait akaba directeur technique ariwe yereka bashikiranganje uko ibintu bikogwa abadede muri mediocre murarenze kenshi aho tubona yagendeye ngo agiye mu by'ubutare abara amasosiyete yiwe za Kibitoke za Muyinga kugendera amasosiyete yiwe abanyagihugu bariko baridoga ingene bahora bimba bariko barabibakuramwo byose babihereza ayo masosiyete ya Ndayishimiye abanyagihugu bakababwira ko ushaka kubibandanya azoharonka 30% gusa y'ubutare yaronse 70% ngo azobuhereza igisirikare ubutavyemeye acavamwo akacaza ya masosiyete yitwa aya Ndayishimiye niyo yitwa ko bikozwe n'igisirikare usanga bwa butare b'Ubugande iyo vyitwa iby'igisirikare ubutare buca burabwa n'abamwana wa Ndayishimiye no kuvuga umumajoro ari hano asanzwe ari se w'umukobwa yubakanye n'imfura ya Ndayishimiye byose nakazu kakazu ka Havyarimana je sigiye nigeze kwandika ni sinzi historia numvise nca ndavuga nti none se imbona ko n'intera hamwe betandukaniye nti sivuze ni bamuga mumbwire difference hari none MRND na CNDD na kazu burya na Havyarimana ubwo abantu baza ngo bahutu bari ku butegetsi cyangwa ngo abakiga deja ngo bari divisemo kubiri harimo ngo bahutu babakiga n'abahutu babaye abaduka abanyenduga ni wombaza muga n'umukiga aribo Havyarimana yavamo ubabaza akabwira ngo ati no natwe twari ku ruhande hari akantu bita akazu famille ya Havyarimana n'abahungu we n'abakobwa n'abishwa kazi nibo bari barimo none urumva babahizi nabo no guhana ubutare biki n'ivyo by'ubutare leta n'abategetse bagomba guhonyuza mu kuguru never ever okay kumbura bashaka kugura amashare bayadekraye mu makampani ariko yimba ubutare muga mubaze ibihugu vyose byateye imbere mu abadede mu binjiji bibisuma bibandi barondera company ikwije ivyangombwa byo kwimba ubutare leta ikagira role ya regulation role yo gutoza amakori etc nta kuntu wowe uri president n'umuhungu wawe n'umukwe wawe n'ibiki ngo abari mu muca mujira ubutare bwo mu gihugu ivyo bintu epi abantu bafite umuno uje mu butaro ukabasangamo uje mu kaboko kabasangamo uje muri petrol ukabasangamo uje muri yandi madosiye ukabasangamo bafite umuntu utagira ukunga ivyo bintu muzobishirahe mwanda abantu bindandende ntimwaje kubona kare kuri ba mu butubande bahavyarimanye ne ko bapfuye babisiga sinumva umuntu w'abadahano bawukuye ibi bintu byumvise ugira umukinye y'ucago cyakenye gute mukabura kunmoka izamura ukama ku televiziyo ngo jewe n'umuhango wanje nitukenye jewe n'umugore wanje tubeze ku ibweza ko nibishoboka je vous rassure cyangwa ngo ndabarasure niba mweza ngo hariho pouvoir mufite mwakuye mu ijuru itwara zipimye mu bindi bihugu amaba mu butu n'ahandi ibi bintu c'est intenable ntibishoboka je vais vous rassurer mu myaka mikeyi muzoza mumbwira muti ujya mugabo cyagigaba no cyasemerera il avait raison se niyo byagiye mu gisoda bigaruka kuri wa muryango biguma bira ahantu hamwe rero jewe ico numva kibabaje muri ibi nukumva ko umukuru w'igihugu yahawe iteka n'abarundi bose abo aribo bantu bakorana abo aribo bahinga asanga yokoresha mu by'ubutare abo baheza gukorana ivyo akaca batuma kuza gutukana iyo atashoboye kwishura ibibazo mushaka kuja kumva ikiganiro cyose kuri Focode baragise ku mbuga zabo cyagano kirekire cyane ku masa 3 komsa ariko urumva ko biteye isoni yuko abadede bahanahana hagati yabo mafamiye yabo kumbaga cyashamo n'abandi mugabo baca bakoresha nk'ibi power igipower cyo ku yora umwavu pana power pouvoir
aho baja ku mateleviziyo kuvuga uburofa ari abagabo bafise ubwoko peut-être amafamiye nabo ukibaza ati uyu muntu bamuhaye ibiki kumva urumva nuko abari amugiti atazopfa atopfuye yaronse dans les conditions normales de température de pression mugena mukibwire habarugira ico gisigura mwebwe mwize chimie mugena ho bakidefinisa gutyo mugabo birabaje cyane kumva ko neva yikumira ko ibintu vyose hanyuma abantu bati twereke wewe utagisubira inyuma ko abajene bagowe ko mavurira tubakwa ko mabarabara adasubirwamo ko urugomero rwagize ehujumanuze ngo mazi gihe bataronka amatara n'amazi bo ko akaba abantu bashobora mbaye ko anagiza ko fumi ko igitoro byagenze gute aho kuvuga ati barundi kazi turi mu kurondera inzira kunuku nyina w'umuntu nyina runaka tuzobazira uravuga urakinda wimenya mwese tuzobahonya uzoduhonya koma abandi bose barabahoneje ntuza abantu bagerageje kuhonya abantu ko bataje kubahonya so voilà bo birababaje ariko ngubwo Burundi bwa neva mugana ko navuga ko batarabira ntibagoma no kuja kurabira kure nibaza ko na nkuru nziza hari abantu bavuga ko hari ibintu byinshi yari amaze kubaka ubu bitashoboye kubakwa yari mu nzira yubaka bose nzi famille uko yoba yifashe mugabo uko kuntu kuko aba president muri Afrika umengana aba idio sinzi ni idio sitagira kwengana cyage ni chuza amfete ukuntu Afrika imeze birababaza cyane anyway nimugire bose meza Sama majandiri barundi, konezina